gusengera kwanje navuga ati mu izina rya Yesu uyu muhungu ntawe nkeneye ntaco bitwaye n'umukozi w'Imana yego arafise amakaraktere nkunda mugabo kubera ari mugufi ntawe nshaka. Hari gihe ubaho mu kibanza kavuga ati kame mu gender by'ubushobozi ifise cyangwa mu Kenyezi wanje ico gibanza yari afise avuga ati turi mu kibanza kame mu mwanya wose twoshakira gukora ko mariage twoshobora oya twari muri ivyo bihe twari ahantu peut-être n'umuvyeyi yumvise ko muri ko rategura mariage ashobora kugira ubwo avuga ati ndiko ndaraba wowe ukuntu bayeho ndiko ndaraba ivyo ufise mwana nje ntiharagera ndumutwe sindumurizo niko yambwiye nanje ndavizera kuko icavuze kondi nico ndi sinkiri uwo hasi yarandugije gupropoje mariage takazi afise kabuzi ko saru n'amahera imiduga tugiramwo mazu yo gupanga n'amahera amameuble aja mu ayo mazu n'amahera wiyumva gute ntamwaje ati rero igihe abantu bikunanirana igihe ugomba kwikompara n'undi muntu mugabo mumenya ati twebwe ivyo dukeneye nibi kame bishobora gutuma tubaho mu buzima ibi nivyo vyihutirwa mugashobora kubironka ibindi ntaco bibabuza kugira ngo mushobore kwavansa yego cyaravumenga iyo filozofi rakaze mwagenda igikenewe arico igikenewe nico kiza ikitaje ntikiba gikenewe kandi ntikikubuza kwavansa kandi ntikikubuza amahoro ko kenshi umuntu kenshi burya mu buzima abuzwa amahoro n'ivyashaka kandi bitarashikirwa niba gufata nk'akarorero jewe no musi ndiko prepara igikenewe muri uyu mwanya ni sare ndarosa amafaranga sare sawa ndayarisha none ce ndira ko dekora itaraboneka sare irarisha nabanze gufata ikibanza amafaranga dekora ashikiriwa arazakuza ndayariha hanyuma ukabandanya ibikenewe mu nzu vyihuta niba ari intebe ziraje sawa zitaraboneka igitanda kikaba kihari sawa imatera yabonetse tubwira imbere rero tuja mu muziki wanyu ubugeni bwanyu bwari bumeze gute nico nkeneye kumenya. Hello boys and girls, nizira kumeze neza kwa kundi ahandi ndabukora juste gaele cadre from RSI ke Black Machine Black byo no camera mwitu musaza ndakubira ko byamaze gukomera ndabura ati making sure ko mazwira subscribe agakengero yeri kamaze gufyonda comment zanyu yabiziduke burani ziduha inguvu ziradua in point dasanzwe bantu bimana ndakubira kuno muzi twabazaniye abantu beza abantu bafise nta yabo abantu basenga kabiri biranditswe no muri Bibiliya bati uririmvye ubusenze kabiri ni couple nziza cyane umwe n'umupastor aririmba akaba afise n'umutambukanyi aririmba bivuze iki urugo gwemera Yesu biba vyoroshe na cacere ko kwinosi benshi tuvuga tuti ntibiba vyoroshe ko umuntu mu kwemera kuyabandanya abaho vyoroshe muri life y'Ubujumbura no mu Burundi biba bimeze gute ariko vyongeye bafise indirimbo nshasha indirimbo yitwa ndumutwe kwa kundi ahandi hari uraho yarambwira ngo umutwe nije wagaca bishira mu gifaransa ngo ratetissemo sinzira ko no iri buryo canke ubamfu to the left and to the right Nego vraiment. Umutwe nyene. When wayi nk'abazungu nibo ngo ladies and gentlemen. Wovuze ati bashinga nayo bafasoni. Ndakora muse pastor masezera. Ndaramukije cyane. Nizera kumeze neza. Neza gose. Ndakufuriza umwaka mwiza. Murakoze cyane tubifurize namwe. Amen amen. Amina. Ego. Ego. Wayumva gute uri kumwe n'uwo muntu? Bari ibintu bikomeye cyane. Oye turi kumwe n'uyu. Bawumva gute? Banuma ni kwije gose. Sino ndabi prefer cyane gose kandi numva. Urabona ko kenshi tuba turi kumwe, kenshi gashoboka, Hanya ngo poeme ya mbere ngo yatangwe kuvugwa na Adam. Yatangwe kuvugwa na Adam. Igihe ngo abona Eve. Kandi je cyantangaje nuko atigeze avuga ubwiza bw'Imana, avuze ubwiza bw'umugore. Yego urakagufomba gufa yawe. Ngira nuko yabona umugore aremwe mu gashusho k'Imana. Yararebe mu gashusho k'Imana, petitire kw'Imana ari mwe matayibona, mugabo sino amaze kubona umugore yaciye atangura kuvuga ubwiza bw'umugore. Rero buryo umugabo wa vrai yakunze biragoye ko ashobora gutekeka asanga byahaje asanga yavuze. Birabije ukamubwira dupoe. Ku munsi. Abashena bacava ngo ni Mr.
byamaze komera ibubavu bwa masezerano pastor masezerano hakaba hariho umukenyezi wiwe umucanke bamwita fufu ndakora muse fufu ego nizera kumeze neza ndashima biryoshye kubona twegereje Saint Valentin nambaye rouge yego mwakoze cyane kuza merci namwe uyumva ko turi kumwe na pasitori umwungere Robert I'm so proud of him hallelujah narahezagiwe kumugira mu bisanzwe he is the best kandi cyo gituma kuba vyibwa nkayo majambo je yambwiye cyamvyibuha mu gifaransa aha bangere kumenya akabazo ka mbere rukundo rwanyu rwatanguye gute cyatanguye rya icyo kibazo ni cyiza sinzi nje ntangura eko okay jewe umunsi wa mbere ndamubona nayisanze n'umuririmbyi yego nawe yari umuririmbyi mbwa ntitwari tuzinanye hama yevuriwe yarakoreye aha mu Burundi mu nyuma arabandaniza muri Kenya kuko yaragiye nyene mu byo kuririmba mu nyuma agarutse je barantumira nkuko basanzwe bantumira nka masezerano no bamutumira nka fufu hanyuma nagize Imana carimba imbere yanje niyo mana wagize yego haleluya aririmbye umutima wanje urabadestabilize yego vraiment urava mu kibanza yego ndavuga nti uyu mukobwa arabaho mu Burundi niyo point ya mbere yaduhujije kuva namubonye aririmbye naciye ndondera contact yiwe ndavuga nti mundonderere uyu muntu ndamukeneye cyatanguriraho ubwo ni cyabaye cyitwazo jewe cyambere cyabaye cyitwazo cijwe ko narakunze ijwi giwe ndamukunda ukuntu aririmba ndavuga nti none nibibaho ko ari umukobwa hari umukobwa aririmba gutya namuronda kugira ngo tugiranire ubugenzi azaramfasha ibintu bimwe meko na FC team y'abaririmbyi mugabo bica bitangurira nga uraririmbye we kuririmba warumva nyene ko hariho impoeme kubwira ati uwimana yaguteguriye ntari muri Ukraine cyangwa Afghanistan ari muri iyi sare jewe nena janye gusa no kuririmba ibisigaye nta nivyo nitaho nta n'ubu cascade wagira wazi kugira umuhabure wena nakimwe waruzi basha kwari kuhimbaza gusa mbere wanashima yari yicaye imbere yanje baca banyicarika inyuma yiwe hama je numva abantu bose bavuga masezerano sinenda muzi nteri bwarabe pastor oya nico gituma mvuze iryo zina mu bisanzwe sinaye kuvuga izina yiwe hama yicaye imbere yanje ndamuraba nyene ndavuga ati ibisanzwe yaricaye n'umutipe twari tuzinanye ariko yaritavye Imana Bela niwe bari bicaranye niwe yari yazanye yamuvugiriza ingoma kubera Bela twari tumenyeranye turavugana ariko sinamuvugisha kandi bicaranye hama je ndabandanye ivy'iwanje shikiriwe kuririmba ndaririmba mbere nca nditahira aho nyene ataranaririmba bisigaye nagiye numva telefone gusa hama mbwiye ati nta vy'urukundo birimo shaka twibera abagenzi byagenze gute kuri wakura umuntu uca wisigura kubera nari mfise ama defense menshi cyane kuko kenshi hari igihe urumva hari igihe umuntu aba ari ahantu akavuga ati ukumenyekana k'umuntu kurashobora gutuma peut-être telefone umuntu surtout n'umukobwa cyangwa ari umuhungu ashobora kwiyumvira ibindi bitari byo mugabo narumva ko nshaka kumugira umugenzi kandi uko twabaye abagenzi ndibuka ko bisanzwe jewe maze kumugira umugenzi wacu ntibyari bwabo ubugenzi namusabye ubwa mbere amusaba ko dusohokana umunsi wa mbere dusohokana ndamubwira nti je numva nakwizeye mu mutima ndashaka kuguha ibintu byanje by'amakode by'amasokre byose ubimbikire kugira ngo mbere ko bibitsa ahantu hazima wari wo munsi wa mbere dusohokanye umugira umunyamabanga wawe yego Gwere ico gihe n'amafaranga nabika kuri konti niwe yambwiye nti yatware yose haize ko ndotira ngo ndakubwira ahantu uza kundahira amahera ya naya byose niwe yarabifise by'ama code ivy'ama Facebook nakoresha by'ama Twitter byose nibiki byose niwe nabihaye sikura ko aramushize ku munzane ubwizego oya nukuri hari kujya kuntu hari ukuntu je musanze hari ukuntu nizera narumva ko ndamwizeye kandi numva ko yombera umwizigirwa atakibazo nkorera nca ndabimuhuko nyene acara bikurikirana uko mugabo uko twagomye tuba abagenzi haragira igihe mu mutima we wanje ndumva ko
arafite ikintu ntashaka guhomba ntashaka guta kandi nta sport rimwe na rimwe ambwiye ko agiye kuramukanya n'abandi bantu nkumva umenga sindabisipota kuba yobonana n'undi muntu sohokanye wachufu yo naguma ndamutelefona kugeza avuyeyo aho n'umunsi yashabuye acarazimya telefone navuga ati none uyu mutipe yambwiye tuba abagenzi namusezeye namubwiye ati mugenzi wanje ndasohotse ari umutipe ariko arandonde ako kantu rero umutipe karandonde ntasipote ko sohokana n'undi muntu mva nkavuga none uyu muntu ashaka iki nyene bikanyubera ya urumva yego ushaka mbandanye rero iswari ako tukiri ngaho ubwo gafofo yabona umenga uyu mugenzi wawe ukukubona kure ugasohoka mu bandi afise urwangara je mu bisanzwe sinabona ko twoshobora no kuba en couple oya vraiment sinavyiyumvira yego sinabishira no mu mutwe cyambere ntiyakunda abahungu bagufi amaca kabiri yibona ari umuntu wo hanze gusa yego bona yinzi ko nje kuramukanya cyansubira inyuma aca yisubirira inyuma amaca ndafatwa umfatishije gute cyo numva iyo mikenyo bikomeye ni imana vraiment bageze gute wisonzesheje indwi wamudiraza mu Espanyol misanzwe jewe yaje muri je numva kumenga harageze ko ndo nk'umuntu ko ico gihe nari maze hafi imyaka 3 jata muntu numwe novuga nti turi muri relation mugabo aza muri periode numva ko ndakeneye umuntu dukundana ndashaka kuyangaja kuko hari igihe umuhungu ashikana kumva ko harageze kwava mu bintu byo kuguma mwibarabara afate decision dera maze cyane mwe gw'abastar rero nkatinya gufata decision ku muntu wari we wese mugabo maze kuza numva umutima wanje urizera kuri hama ico gihe ikintu umuntu abakeneye cyane no gusenga kuko umuntu urashobora kumubona ukamukunda ugakunda ibyo afite mugabo by'ukuri atari we muntu wo gushira mu rugo rero jewe nka jewe bivanye n'uburyo navugana na mwemiyana n'uburyo navugana n'Imana narose confirmation ko ari we hama je sinamudradi sinamubwiye ibindi bintu umusi umwe ugeze nabwiye ntibujya we ni uri umugore wanje uko nyene yego akubwiye ati ni uri umugore wanje fofu amaje ati wewe nindirimbo shashi gomba wandike nakarimbo hejeje kumva kama ngo umugeni wa Yesu wavyumvise gute mu bisanzwe yabimbwiye nayo ndabizi ora vyerezo oya bon hari gihe nigeze gufata imisi 3 y'amasengesho kora je ndumwana mu pastor hama sanga badu training ingireza turasenga hama fata umwanya w'amasengesho sengeranye n'ibintu bisanzwe vyiwanje hama indyamye nkarota mbona twagize mariage ya kabiri nkabona tufise abana babiri umva biraza 3 fois ndavuga rero ibintu ntibisanzwe indoto imwe igaruka inshuro 3 ndavuga ati ngira ni Imana peut-être hama ndakomeza kubisengera mugabo kubisengera kwanje navuga ati mu izina rya Yesu uyu mungu ntawe nkeneye ntaco bitwaye n'umukozi w'Imana yego arafise amakaraktere nkunda mugabo kubera ari mugufi ntawe nshaka ariko bon uko mbandanya ndabisengera gutyo niko vyinjira nuko ndamwakira hama uwundi munsi umwe nongera ndarota umengana umuntu ari karambwira kubera iki uyu muntu namuguha wamengana umuntu twicaranye turiko turavugana ujya mutipe umwankiriki ko wavuze ko udazosura gucagura ushaka ko Imana igucagurira kuki Imana iguhaye udashaka kwemera ubugombe bwayo umunyuma camvuga ati I surrender nishikanye kabisa hama ndavuga ati akwabo yo kuja kurongorwa n'umuntu jewe nshaka na cafise alors que Imana irikirampa uwo nzobara nawe mu munezero ndiko ndamwanga ndakubwire gushika no munsi sinicuza wow mu bisanzwe amfashe nk'umwamikazi haleluya abari ibintu vyiza masezerano sa pastor je numva meza gihe gose cyenye ntangura kubona uvibushe rwose umunezero wa long march ariko bangeneye kumenya urabimubwiye mbere ko dushika mu muziki wanyu
aravyakiye umenga wamudiraze nk'umusirikare umusirikare ateye ubwoba kubera jewe mu bisanzwe ni nkuko yavuze ko abyiwe ari pastor naje nakuriye mu muryango wakije papa yari pasteur rero hariho ukuntu twakuze batwemeza ko ikintu maze kubashika ari Imana yakivuze naho hozi kiko kidakunda guhinduka rero nari pre ko namaze kubashika Imana ishingire nayo ibyo ndimo numva atayandi majambo akenewe iryo jambo ryari rikwiye hanyuma kuva kera gushika n'uyu munsi kuva igihe twahora kugeza n'uyu munsi je namye ndamubona umuntu w'agaciro kanini gose adashobora kuba convaincre kubera amajambo ndamubwiye kiretse hazanywe n'Imana gusa n'uyu munsi nico cubarira gifise rero navuga nti amajambo yo kudiraga ndashobora kuyavuga kandi nibaza ko nto basumba abandi bose bambwiye amajambo mugabo ikintu conyene nibaza ko gikenewe nuko Imana ari yibijamwe ikabikora rero maze kubashika Imana yashingiye nahico numva atabindi bintu birebire ibindi inzoza ndabivuga mugabo n'uyu nyene yego nuko mwatangwe muri abagenzi kandi umundabona ubugenzi muracabufise cyane shwadi konjwe n'ikintu kitaba corosha ariko mwe byarabashobokeye kwera mwahanuje Imana urugendo rwanyu rwaciye rubandanya gute twebwe kubera gusenga nyene date ya mariage twayimenye muri 2018 mu kwindwi iba muri 2019 mu kwezi kw'icenda ico gihe cose twe twari tumva tumaze kumenya ko twamaze kwiyangaja twe babiri twumva umenga toca dukora mariage byihuta mugabo hari igihe wewe wumva ushaka kubikora mbwa Imana nayo ivuga ati nono banze murindire kuko hari ibintu bigikeneye ko mutunganya kugira ngo mushike aho mwokorera mariage turonka mariage date ya le 7 septembre 2019 aho turi mu kwezi k'umunani kwa 2018 jewe le 7 2019 7 septembre 2018 na champion kuri Facebook mwese muzoze kuri tariki mwakoza kuri mariage yanjye abyeyi bamwe ntibavyemeye bavuga ati ibyo bintu muri ko murashikuza n'ibiki ndabwira ni mama niwe cyane yakarambwira mama uratse ko mwatubwiye ko Imana ivuga kandi Imana ko muyizera ko ikivuze idasubiramo ikaba ariyo yavuze bizoba atariyo naho ntibizokunda ariyo confidence nari mfise ico gihe turabandanya mu rugendo rwacu cyangwa babona ntaguciriyemo cyangwa babona umenga nturitegura kora mariage irasaba n'ubu nta kazi nari mfise hama ikindi kintu naco nuko yaba jewe cankewe ntitwara hari gihe ubaho mu kibanza kavuga ati kame mu gender by'ubushobozi ifise cyangwa mu kenyezi wanje ico gibanza yari afise avuga ati turi mu kibanza kame mu mwanya wose twoshakira gukora ko mariage twoshobora oya twari muri ivyo bihe twari ahantu peut-être n'umuvyeyi yumvise ko muri ko rategura mariage ashobora kugira ubwo avuga ati ndiko ndaraba wo kuntu bayeho ndiko ndaraba ivyo ufise mwana nje ntiharagera mugabo bari baratwigishije kumvira Imana no kumva ico Imana ivuze rero niyo discipline avuga ko yari ikome kandi rero byari byoroshe kuko je uko narezwe no ko nawe yararezwe twari tumva ikintu kumwe ndamubwiye ikintu cyo kwizera yaragitahura kuko iyo uhuye n'umuntu atavyumva hari ibintu mubwira nawe ntatahura igituma uri kuravuga ivyo bintu rero ndamubwiye imvugo yo kwizera yarayitahura kuko nawe aho yari yarerewe bari babimubwiye nabwiye nti niba Imana yavuze reka tugende izogendera dushigikira gushika ku munota wanyuma ibintu byose bizogenda neza aragupropose mariage nibaza ko ari we gupropose yego tipa gupropose mariage atakazi afise kabuzi ko saru n'amahera imiduga tugiramwo mazu yo gupanga n'amahera amameuble aja mu ayo mazu n'amahera wiyumva gute ntiwamubaje ati mu bisanzwe naje mu abavyeyi ndabibabwiye oya kwanza wowe kivyakira imbere kuvushikira abavyeyi jewe ndavyakiye abikubwiye cyane ambwiye it's okay I'm ready yego Gera yasanzwe abihizi je nayo nsanzwe ndabizi hama kandi sinashira amafaranga imbere kuko nari nzi ko dufise Imana hamara nimba Imana ica inzira hatari inzira irashobora guca inzira iyo ariyo yose kugira ngo ibintu bigende neza yego kandi Imana yarabikoze twakoze urubanza imbere ko tubishikira mu rubanza abavyeyi uragiye nawe kubibabwiye abavyeyi ndabibabwiye mama wanje kwanza yacambwira ngira ntukomeye mu mutwe ashaka kumbwira ibintu ubu turi mu kumunani
2018 uriko urambwira ibintu vyo mu kw'icenda 2019 futa mu mutwe uzoze kubimbwira ubona ko hageze kubera ko ivyo sindiko ndavyemera cyamvuga mama genda wandike itariki ntizorenga kandi ntizovako ni nyene izoba yego urubanza ruraba abavyeyi mu nyuma umusiyene wa mariage ambwiye ati twemeye kagakobwa ko gafise imana gutegura mariage atakazi ugira cyari Atakazi. byo wapambana gutega amasezerano musanzwe ikintu ca mbere nabonye kiryoshe ni kuba ufise umuntu mu vyumba co kimwe ko jewe nawe twaravugana ukuri kose kuvyerekeranye n'amafaranga kuvyerekeranye n'ubuzima kwerekanye n'ibyo niyo turiko turaja n'ico dukeneye cose hama kenshi bigorana iyo uri kuremera ibyo udashoboye canke iyo uri kurerekana ibyo udashoboye mugabo ikindi naco novuga kidasanzwe nuko twe kuva dutanguye gushira muri procedure y'urubanza twavuga ati turatanguye urubanza ibintu byose twabikorera hamwe yego twaravugana ati hakenewe ibi hakenewe biriya je ndose amafaranga nkamuha nawe arose amafaranga kampa ko nambwiye nti ubu tugiye kumva kumenga ibintu byose n'iby'iwacu tubikorera hamwe rero Imana yaradufashije kuko tumaze gufata izo engagement mu nyuma narose akazi naho ntahembwa amahera menshi mugabo yaradufasha umuntu akaza arakuramo akantu kamwe kamwe hakenewe akakavamo kugeza bamuza gushika mukavuga ati Imana yabitunganije byose gusa yindi kintu abantu badatahura jewe nari ifisi principe mu kintu kijanye n'urubanza nuko ikintu cose turiko turakora igikenewe nico gishikirwa gishikiriwe gishakiza kuko urinda ushika mu nzu ibintu byose bitarakwira no kuvuga ikintu cose Imana izi ko gikenewe nico kizakuza iyo niyo principe nari mfise kandi nawe twarayumvikanako uvuga hari ibintu dufise kuri liste dushaka nibi hari ibintu tuzorinda dushika mu nzu bitaraboneka mugabo ikintu cose Imana ibona ko ari cyo gikenewe kigenda kiraza kandi twashitse ibikenewe byose byaje kuko n'uyu munsi naho turi mu rugo haracari ibintu dukeneye haracari ibyo dushaka n'abandi bibaza ko bakomeye haracari ibyo baguma bashaka urumva umuntu arinda ava muri sari ibyo agishaka abona ko akibuze rero igihe abantu bikunanirana igihe ugomba kwikompara n'undi muntu mugabo mumenya ati twebwe ibyo dukeneye nibi kameme bishobora gutuma tubaho mu buzima ibi nivyo byihutirwa mugashobora kubironka ibindi ntaco bibabuza kugira ngo mushobore kwavansa yego cyaravumenga iyo filozofi rakaze mwagenda igikenewe ari cyo igikenewe nico kiza ikitaje ntikiba gikenewe kandi ntikikubuza kwavansa kandi ntikikubuza amahoro ko kenshi umuntu kenshi burya mu buzima abuzwa amahoro n'ivyo ashaka kandi bitarashikirwa niba gufata nk'akarorero jewe no musi ndiko prepara igikenewe muri uyu mwanya ni sari ndarosa amafaranga sari sawa ndayarishe none ce ndira ko dekora itaraboneka sari irarishe nabanze gufata ikibanza amafaranga dekora ashikiriwa azakuza ndayariha hanyuma ukabandanya ibikenewe mu nzu vyihuta niba ari intebe ziraje sawa zitaraboneka igitanda kikaba kihari sawa imatera yabonetse sawa intebe zitaraza nzosasikirago muri saro twicare hari ngorane mugabo rero ikintu gikomeye nuko mwe mu byumvikana ko muri babiri kuko umwe atavyumva ntavyumvice bintambara iki bisoko y'intambara ko je twaravyumvikana ko ambwira nti dushitse kabe ziraza nagorane zokwicarira hasi twirire nta ngorane nimwe ihari urumva kandi tukumva ko nta kibazo na kimwe biteye ikishikirwe cyose genda kiraza buhoro buhoro ni nkuko umwe ashaka kuvuga ati jewe nshaka uruzu runini undi avuga ati natwironkera chambrette canke deux chambres salon biba bivana n'urugezo mu muriko yego burya ikintu gikomeye mu rugo ni amahoro y'abantu babiri muri babiri ikintu cyose mwumvikana ko kirabaha amahoro kurusha ibindi bintu byose mwiyumvira ko mukeneye bishobora kuza hari ingihe hazi ibintu bikaba ari byo bibatandukanya kandi bitari bikenewe ko biza kura preachinga turacari gaho nyene abandi bakobwa bavuga ati abo twakuranye Jennifer ndibuka sare bagiriyemwo vyabiri hari ya Kiri Garden ahandi Serenity abandi bagiye mu mudugu mezuku kuri kintu cyatuma uvuga ati ngoma nkore mariage iraba je n'amasezerano gusa abo bandi sindimo mugihe tuza bakobwa benshi ko menga naho baba muri mu mariage nawe atabibwira batipe menga harimo akantu ka competition jewe uko principe nayo nihaye
jewe ko nzi ko uyu mutipe ari we yego ibisigaye I don't care. wow Nivyo navuga nimba ndisiyo ko Imana ibirimo ibisigaye I don't care. Biza bitaza I don't care. I have the man who loves me. Nta kindi kintu nari nkeneye. Hallelujah. Umuntu ampa agaciro, umuntu ankunda, hama ibisigaye bisanzwe. Turabironderera hamwe burya biraryoshe kubana n'umuntu hama uyo muntu nahataco yo bafise mukabironkera hamwe mugafatana amaboko. Uno musi ahantu tugeze siho twatanguriye. Rero biraboneka ko sinakubise swata. wow wow yatangwa rero n'umuririmbyi asanzwe uboni umuririmbyi pasitori inyuma ya mariage niho bace bamusiga amavuta yo pasteur. neza cyane turaza kwishikira ico kintu aho hantu hose Ego. cyarashika kujya umukunza aririmba ukamwiyumvira ko ati mu ndirimbo zanje uyu muntu reka ndabe dukorana akantu. Musanzwe je kuva umunsi wa mbere ndamubona namuhamagaye kugira ngo ashobore kumfasha Kubakadra irimbiki mugabo ashaka kufa ndamubona sinamubona inyuma yiwanje namubona iruhande yanje. wow igihe cyose mistari kwireze amasezerano oya pastor bava nibaza ko mistari kwe sinamubona inyuma yanje namubona iruhande yanje. Yego fufu umvise amajambo bawimva gute hari umukobwa yumvise amajambo agomba kumera nkayo yari munsi nkayo rero ati bawimva gute ashavuga ngo mba numva ntese rero kuko ico nabonye urazi musanzwe uburyo umuntu igituma umugwanira ko mugumana nico wabonye muri udashaka kuronka handi byari ico nabona muri no munsi mbona ntashaka kuronka handi hana rero ashaka kufungwana ngwana ko atonca mu myanya y'intoke nubona kana kubwire uko tubana niko mbona ubunini bwiwe uko tubana niko mbona ubwiza bwiwe no kuvuga agumana agaciro karenza ko yamanye ubwa mbere no kuvuga ngo igihe cyose ngwana ko nto fata ibisanzwe ico kintu Imana yampaye kuko reka nakubwire icyari kirarengeye impuzu yo kwambara kirarengeye mashinete yo kwambara kiri hejuru y'ivyo jewe abantu rero hari gihe abandi bamubonye bashaka kumubona amenga yo hagarara inyuma yabo sawa kandi nta kibazo kuko urumva umuntu wese ababona ivyo mbwanje igihe cyose ndamubona namona ahagaze iruhande yanje ndabona twese dufite microphone tuko turakora rero iyo periode twarimwo yo kugendana nawe tumaze guhura yari periode ntafise ubushobozi bwo kuja muri studio iyo nza kwanda bishoye twari kuba twajanye mugabo nibaza ko kuva tuhuye gushika uyu munsi turiko turasohora indirimbo nta ndirimbo ndari bwasubire gusohora kandi nawe naragerageje sevre hariyo indirimbo zimwe yarasanzwe afise umuntu arafasha kugira ngo zishobore kuja abona mugabo novuga ngo iki gihe cose tumaranye yari processus umuntu yari karakorera ko kuko urumva urugo ivyo mu rugo nibindi bintu bikomeye kuko urumva usanga ufise andi ma responsabilité inzu ratio byambagwa hagiyemwe abana amashure nibiki kugeza aho za kubona ko Imana yayuguruye umuryango ko mushora kuja muri studio kuri bamwe bavyita gucerwa abandi bakavyita ko warabihevye mugabo iyo ufise indoto ububone yuri kuraje avuga ati gihe cyose Imana izokugura umuryango icyo dushaka tuzogikora. Yego rero ikintu gwanira ni kugira ngo ya ndoto Imana yaguha ntibe ku ruhande ngako kumugwana ko ya ndoto uyishikako. Yego ndoto kuyishikako tubwira imbere rero tuja mu muziki wanyu ubugeni bwanyu bwari bumeze gute nico nkeneye kumenya. Bari buryoshe cyane biteye ubwoba. Nibuka ko hariho n'abantu benshi batangaye bavuga ati sinarinzi ko Fofo yogira mariage nk'ijya canke pasteur amasezerano yogira mariage nk'ijya kuko bari batuzi nko kumenga nta kintu na kimwe gihari no kubwira ko mariage yacu nibaza ko budget yarashitse 10 millions ari 7 millions 4 7 millions 4 yo muri 2019 ego 2019
umva ko ibintu byari bimeze neza, imodoka twagiremo yari imeze neza nziza cyane. Yeah, it's our dream car. Umunsi umwe tuzoyigura Range Rover. Ndayikunda cyane. Ego urumva ko Imana yaradutangaje natwebwe, yaradukora ibintu tutari twibaza ko dushobora gukora. Umva hari abantu benshi, kandi je mariage yanje narifuza ko haba abantu benshi cyane, kandi twarabibonye. Tugiye twatugiye intebe 1,400. Igihumbi muri mariage. Yego. Abana bavuga ngo tugire ngo ijana kugira ngo tugabanye abantu. Ari 1400 kandi abantu barabuza aho bicara n'abandi barahagarara. Mariage yanyu hitavye abantu barenga 1,400. Urumva twashitse invitation kuri Facebook. Aba followers biwe bambwira ati ushatse uraza, abi wanje ushatse uraza. Abo usanga mwarakuranye bose bagenda bababwira se mariage. Ikintu kiba kiryoshe muri mariage, d'abord mariage ukuntu ni ikintu kiryoshe n'ukuntu wewe uhitamo umuntu hama abagenzi bawe bose bakamwakira. Yeah. Nico kintu cambere abavyeyi ukabona barabamwakiriye, hama abantu bose ukabona bari fier na couple yanyu. Vuga ati niba hariho ubuntu Imana igirira umuntu ubuntu tuba twagiriwe. Hamva vuga ati urumva ari umuntu akubwira ati ndabizi ko ta invitation wamaye mugaje nzoza. Nta invitation wamaye naje nzoza, nta sawa nta ngorane, kandi twitegure kwakira abantu. Kandi twari tumva tunene. Nanje ndabatumereye ko ta invitation abantu. Guca muri tegura kwakira abantu. Yego, kandi vraiment natugiriye ubuntu byagenze neza cyane. Twari tunezerewe gose. Wow. Nikuri wari umugisha, hanyuma imiryango yose abantu bose barana ko baje kandi bakeneye kubona ivyo bintu ukuntu bimeze, kandi ndashima Imana ko itadutetereje, yatugiriye ubuntu ibintu byose biragenda neza. It was great. Yego, hanyuma twiviriye aho tuca twigira mu nzu yacu. Bashimira Imana. Twari duciye tuja ku nzu yacu dupanze, areba numvize iwacu ciba ngo yari yaguze intanzu nari bwagure nubu nayo ndagura. Bashiye tuja muri de chambre salon twibera. Ayo bavuga ngo uko star naenda nibwo ushobozi nari ifise. Ona rero umuntu yaraza gutembera ngo uko star rubino none mbe nibwo ushobozi ifise. Sikazi umugore wanje abikunda aribyo twifiti. Sikazi baganda yajyanye ubundo ngitiro. Ndo ngitiro kandi nkaba aribwo ushobozi ifise atabuza kunyuruka ngo sinarishinzwe. Urumva ko ari abantu bafise ibibazo ngibyo anajifasha ibintu adafise akajaza kugira ingorane mu nyuma. Usanga agira ikibazo mu rugo. Karara adasinziriye ko ari afise ingorane yiteye. Ari ingorane abantu bafise aribo bazitera. Nawe witera ingorane iki? Ja kubushobozi ufise hanyuwe umugore wawe avyumva. Nimubeho erega urugo ni babiri gusa. Je pare niwe nabwiye nti rero ngaha pare wewe wari uwigisharizo ntuzokwigeruka ngaha nguje gutanduka kandi tsacho tuzofa. Ntarakimwe ibizo byatunaniye twebwe mwege ntaco muzoshobora. Twezobana amahoro neza gose. Hallelujah. Nuko misi ya mbere y'urugo bari ibintu bidasanzwe, hari abaje kwera urukundo baryohe, hari abaje gusuma urusaku. Gusuzuma. Yeah. Misi mwayibanye mu gute? Yo itesa. Mwakoze mariage y'abantu 1,400. Ntiyari abacapfonda. Ngo wabonye ko mariage yose bayamariye mu rubanza. Ngo bimwe tuvuga ngo halabu. Oya vrem. Kabisa ibintu byose byabaye bwari ubuntu bw'Imana gusa bwigendera. None ko nisikuvuga ngo n'amafaranga twakoreye. Imana yawe wasanga ihagurukije umuntu n'utaza akakubwira ngo nashaka kuguterera. Urumva nyene bica bigenda gutyo, umuntu hari akagutelefona uri kuri Facebook akakubaza ati je burya ntunzi ndabizi muganda gukurikirana nanifise akantu nshaka kuguterera nabonye kuzogira mariage. Ibaze twatererewe n'abantu tuzi nabo tutazi. Rero ico ni gitangaza Imana yakoze. Yego. Tuba tuje ku ndirimbo yanyu. Indirimbo yitwa Ndumutwe. Nuko ni Fofo na Pastor Masezerano batuzana igikorwa ishasha. Indirimbo yitwa Ndumutwe. Yego. Kubera ku mutwe inspiration yavuye he? Karibu. Bo Ndumutwe inspiration yayo nayikuye muri Bible. Ni igitabo cyo gusubira mu byagezwe. Gira ingene izobagirira neza. Inspiration yayo nayikuye muri Bible. Igitabo bita gusubira mu byagezwe. Aho Imana ari kirabwira abantu ingene umuvugisho ari kabwira abantu ingene Imana izobahezagira. Rero ku murongo wa
wa 13 niho haca avuga ngo uhoraho azobagira umutwe ntazobagira imirizo. Ca ndarondera rero ndarondera ico ijambo umurizo risigura. Mu bisanzwe baca bavuga ngo ni kimenyetso cyo gupfutana. Rero nimba atazongira umurizo azongira umutwe, bisigura ngo azongira umuntu ari uwo hejuru igihe cyose, sinzoba umuntu wo hasi. Rero ndiko ndasoma iyo camvuga ati wow, iki kintu kiranyasubiye cyane. Ca ndarimba rero kuko namaze kuvyizera, nimba Imana yavuze ko ndi umutwe izongira umutwe, rero guhera no munsi ndi umutwe. Yego. Akiguye ico cimvuro wacumviye gute, wacumvise gute kapastor? Kesh kuntu bimeze simenya yari yandika vraiment. Gusa yamambwira ati she narose indirimbo. Acha are audio yafasha hindungikira canke akambwira ati ngo twicare ndakwereka ivyo nayumviriye hama tukicara hamwe tugafashanya kubikosora no kubiho murongo. Ko kenshi iyi Imana ikiratanga iciyumviro canke itanze indirimbo ni nka kurya iguha igiti hanyuma igiti ukakibazamwo intebe ukibazamwo imeza mugabo abari nk'igiti kiraho n'amajambo iguha hanyuma amajambo ukagereza kuya develop ukayashira mu nsobanuro abantu bashobora gutahura. Ego Ni ibikorwa bisohotse inyuma y'umwaka udasohora igikorwa na kimwe. imyaka 3. Ariko ndabona indirimbo haciye umwaka igiye kuri YouTube. Yari indirimbo yari imaze igihe muri studio mugabo tuyishira ko mugabo yari imaze igihe yarasohotse. Sino hari haheze igihe cyose kuva dukoze mariage nta gikorwa na kimwe cyo muri studio twari bwakore. Urashobora kuduha kapera yandi umutwe? Rimba jeje ndagukurikira kandi we nawe ririmba nangorane. Ndumutwe sindumurizo niko yambwiye nanje ndavizera kuko icavuze kondi nico ndi sinkiruwo hasi yarandugije yarafuze nanje ndamwumva ndamwizera ubuzima bwa kera bwararangiye. Umutwe. Ego Mwifuza kuzoyumviriza asigarana iki? Indirimbo sinayanditse kugira ngo abantu baryoherwe gusa, ariko nashatse ngo amenye ko ari umutwe, kuko hariho abantu bisuzugura, jewe ntaco maze ntaco mfise, ukasanga umuntu yarakubwiye ngo we ntaco uzovamwo, uzopfa ukenye, uzopfura umuntu wo hasi. Rero nshaka ko uyo muntu ahindura ivyiyumviro. Nimba Imana yavuze ngo nzobagira imitwe, guhera no munsi ashire mu bwenge ati ndi umutwe, bisigura ngo ndi umuntu wo hejuru. Kubera ko biri yavuga ngo ukenye navuga ati ndatunze, ugwaye avuga ati ndakize, ndafise ubuzima. Rero ivyo bintu utanguye kuvyizera bigenda birahinduka, kuko ukwizera kuzanywa no kumva. Rero igihe cyose abantu bakubwiye ibintu biri negative, nawe genda wibwira ibintu biri positive. Uvuga ati ndi umutwe, ndi uwo hejuru, sindi uwo hasi, sindi uwo gukena. Egura kenye mugabo uko watura sindi uwo gukena, biraguha ivyiyumviro vyo gukora, ugatangura kubona kure. Mbega ko natura ko ndi umutwe, ni kiye kintu nokora kigaragaza vya vrai ko ndi umutwe. Nimba mvuze ngo ndatunze kandi uno musi nkenye, ni kiye kintu nokora cyo garagaza ko ndi umutunzi. Utangura kugira mind ziri kure, tangura kwitegereza kure, ugatangura kwiyumvira kure. Rero no munsi nagira mbwire umuntu ari mu buzima abona ko buri hasi, uno munsi utangure kuwibwira ati ndi umutwe, sindi umuntu wo hasi, ndi wo hejuru, kugira ngo utangure kwiyumvira kure, ivyumviro vyawe bibone kure. Ico nakongera ko nuko bidafatanye n'ivyo ufise, bifatanye n'ico ufise muri wewe. Niba tuzi ko Imana dufise muri twebwe ari Imana yo hejuru kandi ishoboye, nukuvuga iyo Mana irashobora kunkuraho ndikashikana hejuru, nakora ibintu byose bishoboka. Ko kenshi kintu rimwe na rimwe nuko ivyumviro vyacu bifatanye no kumenga jewe ndotera imbere kubera nakabisize mu kuboko, jewe ndoshika kuri ibi kubera niza amashuri canke nashise kuri ibi. Mugabo ikintu cambere twishimiye nuko Imana dufise ari Imana itanegwa kandi ari Imana yo hejuru. Niyo Mana iri muri twebwe ntituzobimiriza ko tuzoba imitwe. Kandi ugasanga muri wewe hariho natana ishobora kukubeshaho. Ugasanga hariho abacapa, hariho abatamba, hariho abateka, umuntu wese agakora ikintu gishobora kumubeshaho.
hariho abantu baca bavyicarika bakabigaya ngo akazi gasuzuguritse ariko muri ubwo buzi busuzuguritse hariho benshi Imana yadugije ikabacira inzira hamwe no musi n'abatunzi aha mu Burundi abatunze sabamaze amashuri ariko nabagiye baradekuva ikintu bashoboye gukora mu buzima hama bakagikorera ko uno musi n'abagwiza atunga rero kwisuzugura si vyiza guko Imana yaturemye dutandukanye niko yadushizemo ibintu bitandukanye n'ugerageje kwigana ntashobora kugutora kuko ni wewe wenyene ufise ubwo buntu Imana yasize muri wewe umuntu wese arafise ikintu atawundi muntu numwe muri yisagira kenshi ibintu bipfira ko abantu bashaka kwigana je ngomba kuvuga nka naka je ngomba kuririmba nka naka mugabo suko bigenda hari ikintu ufise wewe hamwe wo kwitahura muri ico kintu c'ubumutwe kandi n'ikibazo usanga umurimyi ashaka kuja gukora mu biro umudandaza agaca ashaka kuba pasteur mugabo gaca usanga agiye konona alors yakora uburimyi aba ari umuntu adasanzwe niyo umuntu wese aca agenda akitahura ni hehe inguvu zanje ziri kugira ngo ndahakorere cyane abari ibintu bikomeye nyuma y'imyaka 3 pasteur Masezerano na Fufu baragarutse ego tubitege kwiki uno mwaka byinshi bishoboka ni ibikorwa byinshi cyane indirimbo ya mbere yamaze gusohoka dufise nyinshi vraiment zigiye kuza n'ama concert menshi nibaza ko entreta ku bantu basanzwe badukurikirana peut-être ko tutaja muri studio muga dusanzwe dufise ibiganiro dukora kuri Facebook misose kuwa gatatu kuva isaha 2 z'ijoro turaririmba tukigisha madame arakunda kwigisha cyane ku bintu vy'ingo baza ko abantu benshi niho peut-être kuko kuntu tutaciye tunyika ngo abantu batubure nuko bagumye badukurikirana rero ibyo ni ibikorwa bimwe tuzokomeza mu bindi bikorwa tsanzwe dukora mugabo bimwe no kwizindimbo zizoja habona hanyuma zimaze kuja habona tuzotegura ama concert n'ibindi bikorwa bitandukanye kuretse ama concert tsanzwe dufise n'ibindi bikorwa bitandukanye dushobora gukora yego nuko tugomba dushira abasozera mufise umwanya muto nabivye umwanya urakoze mwakoze kunyihanganira sinzi ko ari ikintu cyari gikenewe tutufanga tutavuze hari kuba followinga harimo n'ibindi nibaza ko icambere yotumira abantu kuri page kuri YouTube babwire bon dufise page ya YouTube yanditse ko Pastor Jean-Claude GC na Fofo Masezerano rero bagende bagire subscribe like comment na share kugira ngo abandi zitarashikira iyo ndimi itarashikira ibashikire kuko siyo gusa vuba cyane turabaha n'izindi kuko twarahejeje gukora yego twarahejeje gukora ikikorwa dufise gusa no kuza turabaha yego abari ibintu vyiza ndabashimire cyane bwana Pastor Jean-Claude Masezerano murakoze cyane ndakushimire Fufu Masezerano merci nuko rero reka ndabashimire mu mwese mwa hevye muri morana natwe ndabwira ati twese tugende kuraba ndumutwe tuyikurikirane kandi azikwigira ico idusigiye kuri micro juste gale get from Morris ke Black Machine Black tabati bye bye ciao la vista ula ushlo mushlo none